Amaro Imana bane namwe nshuti bakunzi mwashimye gukurikirana imbonesha kure yacu ya BTV. Ni mwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru yacu, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ibiciro byo kwiyunguruza yaba mu gisagara ca Bujumbura n'abaduga hagati mu gihugu byadugijwe kuva kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 4 Rusama umwaka 2022. Muraza gukurikirana umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere mu byo ajejwe harimo ugutwara abantu n'ibintu, nayo abavugizi b'inzego za leta botegerejwe gutanga inkuru kubamenyesha makuru kuko biri mu byo bajejwe. Muri iyo ntumbero ngo wagiye gutunganywa ikiganiro hagati yabo n'abamenyesha makuru. Ivyo byashikirijwe na Vestine Nahimana asanzwe arongoye Sense mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'abamenyesha makuru. Nayo abahiganirwa ikibanza cyo kuba Miss Burundi umwaka wa 2022 bamaze iminsi bari mu mwiherero. Umwiherero rero bakazoronswa inyigisho zitandukanye, harimo inyigisho zo kwitunganiriza imigambi n'izindi zo gukunda igihugu. Muraza gukurikirana Dacia Munezero ajejwe kumenyekanisha makuru muri Miss Burundi. Turafise n'ayandi makuru menshi twabateguriye mu kanya idonido y'ayo makuru. Ndongeye kubaramutsa ndabahani ikaze kugira ngo mushore gukurikirana idonido ry'amakuru twabateguriye. Nababwiye mu ntangamarara yuko ibiciro byo kwiyunguruza ngaha mu gisagara ca Bujumbura byadugijwe kuva kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 4 Rusama. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere mu byo ajejwe harimo ugutwara abantu n'ibintu. Reka tumukurikire. Dufatiye kwiduzwa ry'ibiciro by'igitoro riheruka kuba ku itariki 28 Ndamukiza 2022, ubushikiranganje bw'ubudandaji, ugutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi burasubiyemo ibiciro byo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura eka ndetse no hagati mu gihugu. Dufatiye ku neza y'abakora akazi ko kwiyunguruza no kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyene, ubushikiranganje bw'ubudandaji, ugutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi buradugije ibiciro byo kwiyunguruza ukukurikira. Mu gisagara ca Bujumbura igiciro cyo kwiyunguruza na bus gishinzwe ku mafaranga 550. Ku makartier yo ku mpera y'igisagara igiciro cyo kwiyunguruza gishinzwe ukugukurikira: Centre Ville Mirango Rond-Point amafaranga 600, Centre Ville Buterere amafaranga 700, Centre Ville Carama amafaranga 700, Centre Ville Kiriri amafaranga 650, Centre Ville Ruziba amafaranga 900, Centre Ville Maramvya amafaranga 1000, Centre Ville Kamesa amafaranga 750, Centre Ville Rubirizi amafaranga 950, Centre Ville kwa Busigo amafaranga 1000, Centre Ville Gatumba amafaranga 1000. Eka ivyo biciro bikaba bitadugijwe gusa kubiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ndetse nabari hagati mu gihugu nabo nyene ivyo biciro bikaba byadugijwe. Reka tongere kandi dukurikirane Marie Chantal Nijimbere, umushikiranganje mu byo ajeje harimo ugutwara abantu n'ibintu. Ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu bishinzwe ukugukurikira: Bujumbura Gitega amafaranga 8,000, Bujumbura Bubanza amafaranga 4,000, Bujumbura Buganda amafaranga 4,000, Bujumbura Bugarama amafaranga 3,500, Bujumbura Bukeye amafaranga 5,000,
Bujumbura Bukirasazi amafaranga ibihumbi 11, Bujumbura Buraza amafaranga ibihumbi 12,500, Bujumbura Bururi amafaranga ibihumbi 8, Bujumbura Cankuzo amafaranga ibihumbi 16, Bujumbura Gihanga amafaranga ibihumbi 3, Bujumbura Gishubi amafaranga ibihumbi 11, Bujumbura Gitaza amafaranga ibihumbi 2,500, Bujumbura Ijenda amafaranga ibihumbi 4,500, Bujumbura Kayanza amafaranga ibihumbi 8, Bujumbura Kibumbu amafaranga ibihumbi 7,500, Bujumbura Kiremba Sud amafaranga ibihumbi 9,500, Bujumbura Kirundo amafaranga ibihumbi 13,500, Bujumbura Kivuruga amafaranga ibihumbi 11, Bujumbura Mabanda amafaranga ibihumbi 11, Bujumbura Mabayi amafaranga ibihumbi 8, Bujumbura Magara amafaranga ibihumbi 4, Bujumbura Makamba amafaranga ibihumbi 12,500, Bujumbura Matana amafaranga ibihumbi 8, Bujumbura Minago amafaranga ibihumbi 4,500, Bujumbura Mugamba amafaranga ibihumbi 6,500, Bujumbura Muramvya amafaranga ibihumbi 5, Bujumbura Musenyi amafaranga ibihumbi 3, Bujumbura Masanganzira amafaranga ibihumbi 12, Bujumbura Muyinga amafaranga ibihumbi 13,500, Bujumbura Muzinda amafaranga ibihumbi 2, Bujumbura Mwaro amafaranga ibihumbi 6,500, Bujumbura Ngozi amafaranga ibihumbi 9,500, Bujumbura Nyanzarake amafaranga ibihumbi 9,500, Bujumbura Nyeshenza amafaranga ibihumbi 7, Bujumbura Rugombo amafaranga ibihumbi 6, Bujumbura Rumonge amafaranga ibihumbi 6, Bujumbura Rutana amafaranga ibihumbi 11, Bujumbura Ruyigi amafaranga ibihumbi 14, Gitega Karusi amafaranga ibihumbi 6,500, Gitega Rutana amafaranga ibihumbi 6,500, Gitega Ruyigi amafaranga ibihumbi 6,500, Gitega Ngozi amafaranga ibihumbi 6,500, Gitega Cankuzo amafaranga ibihumbi 8,500, Cankuzo Muyinga amafaranga ibihumbi 6,500, Rutana Gihofi amafaranga ibihumbi 4, Rutana Makamba amafaranga ibihumbi 6,500, Gitega Muyinga amafaranga ibihumbi 8,500, Karuzi Muyinga amafaranga ibihumbi 4, Ngozi Muyinga amafaranga ibihumbi 6,500, Ngozi Kirundo amafaranga ibihumbi 6,500, Ngozi Kayanza amafaranga ibihumbi 3, Gitega Mwaro amafaranga ibihumbi 5,500, Kayanza Ndora amafaranga ibihumbi 4, Gitega Kibumbu amafaranga ibihumbi 4,500, Muyinga Kobero amafaranga ibihumbi 2,500, Bujumbura Karusi amafaranga ibihumbi 12, Bujumbura Kobero amafaranga ibihumbi 15, Ngozi Masanganzira amafaranga ibihumbi 2,500, Ruyigi Cankuzo amafaranga ibihumbi 3. Irishigwa ry'ibiciro rigiye mu ngiro guhera irigenekerezo hasinyiwe ko rino tangazo. Abunguruza abantu n'ibintu barahamagariwe gushikana abiyunguruza mu bituro bisanzwe bizwi. Abajejwe intwaro hamwe n'ibisata byo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kudufasha mu yubahirizwa y'ibi biciro bishinzwe. Abavugizi b'inzego za leta botegerejwe gutanga amakuru kubamenyesha amakuru kuko ngo biri mu byo bajejwe. Ni muri iyo ntumbero ngo hagiye gutunganywa inama hagati yabo n'abamenyesha amakuru nk'uko byashikirijwe na Vestine Nahimana arongoye sense yabivuze mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Reka tumukurikire. Musanzwe mubizi yuko
ko bwa mbere mwebwe na mwebwe rimwe na rimwe bibava ko murazi ko mutinyitse rero ako niko turiko turaganira ko kugira kazokosorwe mbere muri kazoza ka vuba ntihenze menga ni nko mu ndwi ikurikira turafise ikiganiro twateguye kizobera Gitega Nyambatari Ngozi gihuza abavugizi b'ubushikiranganji butandukanye kongera kigahuza n'abamenyesha makuru. Ivyo twabiteguye mu ntumbero yo kugira ngo zene izo nzitizi zigabanuke. Ubwa mbere na mbere bamwe bamenye ico bajejwe muri ico gituma bagiza ibi nibi hama namwe mumenye ingene mugomba kuvyifatamo. Ariko rero nimwaze mubatera ubwoba naho nyine bazosura abanyike. Jewe ngiye kugerageza ndabagarukane kugira ngo muze muraronka inkuru bitabagoye hama namwe mugabo turizeye yuko ingendo izohinduka kuko tugiye kubikorana mu misi iri imbere kandi bizogenda neza. Abakora umuga wo kuroba ntibabona neza uko bagiye kubaho na cyane cyane inyuma yaho hasohotse itegeko ryugara ikiyaga Tanganyika kugira bagwize amafi ava muri ico kiyaga. Quentin Bizimana: imwe mu ngorane abakora umuga wo kuroba bakorera ku mweha wa Olympique bafise nuko hagiye kugagwa ikiyaga mu kiringo c'amezi 3 ariko muri ico kiringo bakaba batabona ico bazoba bariko barakora mu gihe bavuga ko niyo ikiyaga cugawe iyo hageze kugurura ataco bahanoba kuko muri ico kiringo ziba zamaze kuja ahandi nkuko bivuga n'umwe mu basanzwe bakorera kuri uyo mweha. Muri iyi myeha kuva mu Gatumba gusika Kabonga ingene amezi 3 azotugaburira ayo mafi agomba kubika azodukwira Burundi bwose hama yongera duhe n'amahera turihira abana ku ishuri ngo imboga zivyare ako twuguruye ntazo turonka muga muri Kongo ntibigera bugara na rimwe niyo twuguruye imboga tuzikura muri Kongo kandi batugara. Urumva twe igihe twugaye rero muri iyo minsi indwi tuba twirukanye imboga zibuza amatara zigenda iyo bakora robo. Bagasaba umukuru w'igihugu ko yo bagendera kugira ngo bamuture ibibazo bafise nkuko abikorera abandi bamwitura. Ibintu umukuru w'igihugu dusaba ko bitugiramwo akaraba natwebwe turabantu ni societe nk'izindi kandi ahantu habica abantu bese batize abantu batagira amashuri bari ngaha twese tugiye muri ville kurondera akazi nitwo karonka kuko nubundi ngaha mu ntara y'Imbo aho kurima haheze. Mwomenya ko kumyeha bahora bugara iminsi indwi mu kwezi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Quentin Bizimana arakenuye kuri iyo nkuru ya duteguriye ngo ifashanyo yategekanijwe ku Burundi ntizogabanuka namba naho ariho ingwano hariya muri Ukraine. Byo vyamenyeshejwe na Claude Boku asanzwe ahagarikiye ubumwe bwa Buraya ngaha mu Burundi. Tumukurikire aho asubigwamo mu Kirundi na mgenzi wacu Raymond Prosper Niyonkuru. On a d'importantes interventions déjà. Turafise ibikorwa bitari bike turiko turakora biciye mu mashirahamwe nka HCR na UNICEF kugira ngo impunzi zakigwe zongere zisubizwe mu buzima busanzwe. Narishikiye ubwanje inshuro zibiri kwirabira izo mpunzi zihunguka zivuye mu gihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo Iharanira Demokarasi, kandi ico gikorwa tugiye kugikomeza mu mugambi w'akarere uzotwara imiliyoni 40 kandi Burundi bukaba bufisemwo uruhara runini ku bijanye no kwakira hamwe no gusubiza abahungutse mu buzima busanzwe. Ku bijanye n'amashirahamwe yigenga uruhara rwayo ni ntangere mu Burundi kuko bafise ubumenyere kandi biranadufasha kuko turayakenera mu gushira mu ngiro imigambi yacu. Ubwacu rero byoba vyiza ayo mashirahamwe adaharanira inyungu za politike abaye menshi ngahi iwacu mu Burundi. Abariko barahiganirwa ikibanza cyo kuba Miss Burundi umwaka 2022 bamaze iminsi bari mu mwiherero. Muri uwo mwiherero rero bakaba bariko bararonswa inyigisho zitandukanye harimo izi gukunda igihugu ndetse no kwitunganiriza imigambi. Ivyo vyashikirijwe na Dacia Munezero asanzwe ajejwe kumenyekanisha makuru muri Miss Burundi. Abariko barahiganirwa ikamba rya Miss Burundi umwaka 2022 bari mwiherero
inyigisho nyamukuru tubaha nizo kwitunganiriza imigambi ubwa mbere na mbere ko murazi yuko ntibazorabira gusa ku bwiza bazotogwa batatu gusa ariko nabo bandi bariko bariga ingene mu nyuma bomenye ingene mu kwitunganiza imigambi yabo ariko uretse n'ivyo rero hariho gukunda igihugu kumenya kurata igihugu bishasha rero ni cane cane nko mu bushimwe unye uko ari bane uvuga ati na Miss Popularity bose azorihirwa amashuri ariko akarusho nuko uno mwaka kira mezi 3 hazoba evaluation y'ivyo ibikorwa vy'aba Miss uzoba ariko arigenza neza mu mugambi yatorewe azohabwa agasunuzo tuvuga ati bonus ya 1 million kira mezi 3 kugira bamushigikire mu bikorwa vyiwe ariko arakora kazohabwa uriko arakora vy'ukuri kugira ati jewe ngejeje ngaha ari umugambi nishinze ndakeneye rero umuntu asunikira imbere. Ni kuri iyo nkuru ivuga ivya Miss Burundi turangirije ko amakuru twariko turabashikiriza. Nshimire mwese mwariko murayakurikirana ariko kandi nshimire umugwi wa BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatororokanya. Nshimire Ange Cherissa Nzeyimana yashoboye kuyahagarikira ariko mu winga bw'ivyuma Nduwimana Jean Claude amwe na Kimana Jules Verne badufashije bimwe bivuye ku mutima. Imana ibahezagire naho ubutaha.